jewe nitwa Irakoze Olivier, nkaba ndi umwe mu banyeshuri baserukira amapromosiyo yo kuva mu 2018 mu gisata c'abanyeshuri bize porogaramu ya Université y'Ubugema yo muri Uganda, kumwe n'abanyeshuri bo ngaha kuri Equateur batararonswa impamyabushobozi gushika uno mwanya. Twebwe rero icadushikiye nuko twize inyigisho kandi nziza, ariko mu nyuma duhejeje gutanga amafaranga y'ishure, duhejeje gutanga kandi ibisabwa byose kugira diplome zacu tuzironswe, ntivyaba bikitworohera kubera ko abo twitura nk'ishure baciye batangura kutubesha batubwira yuko ata graduation iraba kubera covid kandi itarahera. Ariko mu nyuma tumaze kubona yuko nk'abize igisata ca Bugema University yo mu Uganda, tumaze kubona yuko Uganda iriko iragira graduation, iryo shuri iriko iragira graduation, niko kuca gusubira kugaruka kubaza abarongoye ishuri. Ico gihe lecteur yari Malagia, umubaza acatubwira ati ya graduation yarabaye mugabo nimurindire tuje kubaza igituma mwebwe mutabayemo. Turarindira, aradukoresha amanama, turasaba na PV ariko ntiyayiduhaye. Niko rero jewe bamwe n'abaserukira abandi twaciye twandikira ubushikiranganji, turashirako copie pour information Son Excellence Président de la République du Burundi, turashirako umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, twashizeko ombudsman, turashirako n'ubushikiranganji bujejwe ivy'ubutungane. Iryo kete rero twari tumbereje turyandikira umushikiranganji ajejwe ivy'indero, yaratwishuye. Inyishu yaduhaye vyagaragaye neza yuko ico kibazo ubushikiranganji bw'indero utagihagazemo, ahubwo twokwitura ubutungane. Hari mu 2021 niko rero tumaze kuja mu butungane, dutanguye urubanza. Malagia ashira dutumako aratubwira ati ngo tugire inama za diplome zanyu zabonetse kandi mugire muzironswe, ikibazo cyo cyabaye twaragitoreye inyishu. Aradukoresha amanama mugabo twamusavye ko twandika icegeranya dusinyire, ntiyigeze abikora gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ariko rero dutohoza inkuru porepore buke buke, twasanze ishure Bugema University iri mu Uganda, twasanze amafaranga twariha, amafaranga abanyeshuri bariha, ata amafaranga bigeze baronka, kuko ishuri rya Equateur ryari rifise ico gisata cariya mu Uganda. Mugabo naho ryari rifise ico gisata, hariho igice categerezwa kuja hariya muri Université ya Bugema, ariko nta kintu na kimwe cigeze gishika kuri iyo kaminuza. Twashoboye kuvugana n'inzego za kaminuza ya Uganda, baratubwira ati abo bantu n'ababeshi baratwesikotse, ko kuntu mwebwe bariko barababesha niko natwe batubeshe ko amafaranga agiraze. Atabwo ico tubasaba mwebwe ni muduhe impapuro zemeza yuko mwarisha amafaranga y'ishuri, kugira tubone yuko by'ukuri mwebwe muriko murarenganya. Nashoboye kwegeranya izo mpapuro ndazirungika mu Uganda, ndazirungitse babona yuko ibintu byose bisabwa abanyeshuri bose babirishe. Niko kuca batubwira ati reka wanashima tubarungikire
urupapuro rwemeza yuko mwebwe muriko murarenganywa diplome zanyu mureka kuzironswa kubera iki batashoboye ishuri ritashoboye kuza kuturiha. Ivyo vyegeranyo byose mpeje kubironka niko mu butungane twagiye kubona yuko bitari kugenda neza, cadutumbera neza neza muri parike nkuru, muri parike generale de la République niho twaciye dutumbera. Procureur general de la République niho atwakiriye turamwiganira ibibazo dufise, turamwereka n'urwandiko umushikiranganji w'indero yatwishuye, niko kuca tubaza ati mbega none kuva urya mwaka wa 2018 gushika ubu abanyeshuri barose impapuro z'umutsindo, nta mpapuro bararonswa. None iri shure rirafise amategeko agemera yuko ryigisha hano? Atigara yafise, kandi ririko ribandanya ryigisha. Niko rero Procureur General de la République yaciye ambwira ati nimugende mutore convocation muhamagarira abantu batwaye ino shuri kugira numve bino bintu vyari byo. Ego twashoboye gusohora convocation y'uwitwa Malagia Isaac ariwe yahoze ari recteur, turaronsa convocation kandi y'uwatwara igisata finance DAF yitwa Ivanzi Motari, ubu akaba ariwe ari mu Nyamiramabi. Turarengutsa twarasavye ko dusohora convocation kandi y'utwara communication akaba kandi yari ressources humaines, bose bararengutse. Procureur general arababaza ko ibintu bimeze, ariko cyadusanga nivyo lecteur w'ishuri yarayitwara hamwe n'uwo DAF amafaranga barayakura kuri konti y'ishure, ariko ntiyashika mu Université Equateur, mu Université ya Bugema yo mu Uganda. Nyakubahwa Procureur General de la République yaciye amubwira ati jewe izo diplome umva ko abanyeshuri barishe byose babikwiza, ndazikeneye kugira bazishikirizwe bandanye n'ubuzima. Turabona yuko imyaka ari myinshi cyane. Recteur Malagia yari yandikiye Gwete amasezerano avuga neza yuko diplome azozizana itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mu 2023. Iyo tariki yarashitse, Malagia acazana igice cy'amadiplome makeyi, azana igice. Turabaza igituma zitaje zose, ashavuga yuko harimo ibintu bikubura kuri amadiplome. Twarashoboye kubaza contacta ishuri hariya ryo mu Buganda, iratubwira neza, yatumesha yuko izo diplome zikwije, ahubwo batashoboye kuriha amafaranga yose basabwa kuriha kugira iryo shuri rikora amadiplome y'abanyeshuri. Malagia ashari yemeza ati jewe gushika mu 12 ku mwaka wa 2023 izo zindi zisigaye nzozizana, ariko Malagia ntiyigeze azana izo diplome. Mu nyuma turasubira kwitura Parquet General de la République, nyakubahwa Procureur General atubwira ati Procureur General de la République atubwira ati reka nsubire ndamubaze. Acasubira kumubaza, acamubwira yuko agwaye agiye kwivuza muri Kenya, azogaruka mu kwezi kwa gatatu azizanye zose. Malagia ukwezi kwa gatatu kuragera diplome atarazizana. Niko rero nk'abaserukira abandi dusubira muri Parquet General gusubira kwitura nyakwa Procureur General de la République mu kwezi kwa gatandatu ku 2024. Niko kuca tubwira ati
genda secrétaire abahe convocation ihamagarira amaragiya gusaba kwitaba, ndamubaze icyatumye izo diplome atarizana. Iyo convocation twagiye kwitora, ariko turizanye ku ishuri dusanga amaragiya yasuye muri Kenya. Gushika kano kanya tuvugana, maragiya turacyamurindiriye ntituramuronka. Parquet Generale de la République n'ubu iracyarindiriye ko maragiya yitaba iyo convocation kugira ashobore kuronsa izo diplome abanyeshuri. Rero nk'umwe yaserukira abanyeshuri, ni akababaro ku banyeshuri, ni akababaro ku miryango, aho abanyeshuri benshi amapromotion muyumvire, kandi twasanze harimo n'amapromotion yo kuva 2016 gushika ino tariki, hariho abanyeshuri bicaye mu mabarabara batagira abakira n'abamira. Kubera iki? Kunigwa mu mpenshi yo mulecteur bita maragiya. Ico dusaba ubushikiranganji bw'indero nuko ngo dufasha abanyeshuri bamwe babani benshi bicaye bariko bagora abavyeyi, abandi batakironka icyo bafungura. Kubera iki? Urupapuro rwatago bararonka. Umuharo w'imyaka irenga 5-6 umuntu yicaye muhira, si ibintu vyoroshe. Dusaba ubushikiranganji ko ngoraba ugakora kivyeyi, ko bwo dufasha abanyeshure baba mu gisata cyo muri Mpuzeya muri Uganda, hamwe n'abanyeshuri bariko biga ngaha kuri Equateur mu gisata cyo ngaha mu Burundi bakarorea, ko bwo dufasha ko bwosubira guha icese inzego zitwara ino shure, na mwariga twumva yuko zasubirijwe, ko abanyeshuri boronswa impapuro z'umutsindo bakabandanya n'ubuzima. Kuko muri wa mugambi nyakubahwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu avuga ati dukeneye Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere muri wa mwaka mu mwaka wa 2060. Bikimeze uku, twebwe ugwaruka tukinigwa mu menshi nk'uku, tutaronswa impapuro ngo dutere imbere tuje hirya no hirya kwiga, biracyagoye kandi biracyahanze igihugu. Dusaba yuko n'umukuru w'igihugu nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye ko yocicarira ico kibazo. Imikangara yicaye idafise impapuro, ko yoronsa izo mpapuro kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye. Kuko burya ntihari kwahomba maragiya, ntihari kwahomba inzego z'ishuri, nyabona hari kwahomba igihugu, harimo n'abavyeyi no gwaruka. Murakoze.